banywanyi ba We Talk Business turabaramukije kandi tubaha ikaze kuri We Talk Business. Nk'ibisanzwe ni ibiganiro dukunze kuza ngaha tukaganira ama opportunité ku bibaza abantu benshi bibaza ku bijanye n'ama opportunité en ligne. Rero nk'ibisanzwe muri kumwe na Dr. John, nk'ibisanzwe tukaba turi kumwe kandi na Shadow. Get rich or die trying, never stop learning. Yeah, guys, so rero musi tubafitiye ikiganiro kiri un peu très intéressant, kiri spécial. Bwana Shadow, nkundira no musi tujabuke hakurya y'imbibe z'Uburundi. Tujabuka gato ni hakurya gato ya Kanyaru. Ni hakurya gato ya Kanyaru. Tujabuka hakurya ya Kanyaru. Turabe ku ngingo y'abantu b'investisa. Tutarashika kuri ico. Ejo bundi rero tugire gucya twumve ngo inama nshinga amateka yo mu Rwanda yemeje ikoreshwa ry'ama cryptocurrencies. Wewe tukiri ngaho nyene ijya ngingo wayumvise gute? Wumvise ijya ngingo? Avaye yuko ngiye cyo mvuga kuri ijya ngingo mbanze ndamutse Serge inshuti yacu iri mu Rwanda kandi tanga ibiganiro bizima mugende mukurikirane kuri YouTube. Narahimbaho cyane. YouTube yitwa gute? Yitwa Serge sinibukiye kurikira ariko ndaza bosi digital wealth academy mengo nivyo akunda kubahereza ama strategy ya trading forex n'ibindi kandi avuga ibintu bizima cyane rwose n'ibintu mukurikirana. Donc kuri ico rero warushikirije je ikintu ca mbere nabonye kuri kijya kino n'amashinga amateka yo mu Rwanda yarishikirije ivyerekeranye na cryptocurrencies. Icambere niyumviye cryptocurrencies ziri ku isi guhera 2008. Nous sommes 2026. Nyuma y'imyaka kana ko haheze imyaka 18. Yeah. 18 we. Okay. Nimba batoye itegeko nk'iri tugira turabire hamwe cyo rivuga. Haize imyaka 18. Tukaba tuko turabona ibihugu byinshi byo muri Afrika content creation, YouTube, Facebook, TikTok, uvuze yuko ivyo bihugu byorondera digital monetization yabyo ugasanga ntiri kirakunda. Iske ibinde ibona mu bintu bibiri. Afrika irateba mu bintu. Kuko tufatiye kuri ico byumvikana yuko tuzobona intelligence artificielle iri kiremeko muri za 2040. Donc ni hataba kwireveya abantu ba umuke yakirikana. Ico nico kintu cyambere na cyahise kinkubita mu mutwe. Wow, c'est très bien. Est-ce que none iki kintu cyemewe uyu munsi? Kuko tuza kwibona muri iki higaniro iyemererwa rya cryptocurrencies mu Rwanda ivyiza rigiye kuzana. Hari undi muntu akomeye mu Rwanda yaciye bivuga neza yuko kwemera itegeko ryemera cryptocurrencies mu Rwanda yuko nukwiyongera kw'amadovize mu Rwanda. Kuko jewe nimba banke ngo bayita Benere mu Rwanda yo vuga ni ubu rero ushaka kuzigura ngaha cryptocurrencies zazobajanye kugurirayo akazijana bakamuha amanyarwanda sama n'amadovize. Kuko jewe nagerageje kuraba muri 2015 muri Amerika hatanguye monnaie digital iri stable USDT. Okay? Mu myaka za 2018 muri Europe hatangura USDC. 2022 hasohoka itegeko ko atayishanjere nimwe yongera gukoresha USDT muri Europe.
hasohoka itegeko ryazananye kuri za ku mashanjere atuyegukira ba fondateur bo muri Amerika yuko ati USDC idasubira gukoreshwa ku mashanjere yayo cyamona mengo ni inyara na rya euro dollar donc ndumvikana yuko ayo mafaranga abiri USDC na USDT bientôt niyazoba yasubiriye dollar niyazoba yasubiriye euro bice bituma niyumvira ni kubera iki ibintu muri Afrika vyemegwa ikigiye kubera iki duteba mu bintu bitumye ngira ikibazo kuko iyo wumvise ibihugu byinshi canke aba administratif mu bihugu byinshi impamvu badakunda crypto canke batarayemera ari uko ari faranga ritagira umuntu ari controller none ko twumva yuko mu Rwanda bemeye cryptocurrency canke n'ibindi bihugu biriko biremera cryptocurrencies tuvuge yuko ubwo bubasha ku mafaranga babuhebeye abantu gutyo nyene tuvuge yuko economy bayihebeye mu bantu cyo kivuga gute kuko urumva USDT biravuga yuko ari faranga ari crypto nayo tukaba tuzi yuko ata muntu ayikontrola hari ijambo bakoze kuvuga mu Kirundi ngo nta urwana n'ubumugwanya sinzi ndabuze ngene nza kubivuga neza mugabo nimba twemera yuko Amerika ituruta nimba twemera yuko ivyo bihugu bikomakomeye bituruta twemere yuko bituruta muri byose kuko umukuru bavuga ngo umukuru wirinda kumwegera cyane kandi wirinda kumuja kure cyane kuko umwegereye cyane ubumusuzuguye umugwiye kure cyane hava gukenera akakubura donc twebwe uko biri kose tukiye kwama hafi y'ivyo bihugu bituruta kuko ureka kuvyegera hakiri kare ukaza kuvyegera kamaze kuba donc jemba mbona mengo dukwiye kwihuta kwegera iyo bari kubaraja kuko bobo bamaze gufisayo isi ntibaba bari bukiveyo ahubwo burabasangayo cyangwa ukareka kandi uretse kubasanga bikuzanira impact par exemple n'uyu munsi tureke kuvuga yuko iyaba ibi bihugu byo muri East Africa byose biri monetize muri nka YouTube na za Facebook amafaranga duca abari menshi par rapport iyo iyabonetse ari menshi abari haba mu bazikoresha habaduze le pouvoir d'achat y'ubuzikoresha cyumvikana yuko nimba bariko bazitoza ikori na kaci ya kidolari 10 aza gutanga nka impulse mugabo nimba ari jana aza gutanga amadolari 10 aja hehe mu gihugu donc jemba mona mingo uko biri kose ibi bihugu byamaze kudusumba mu butunzi udashoboye kubiniga ngo bije hejuru bikurikire jewe ndabyuka kera narakunda kwibaza nti mu bihugu byo muri Afrika harakunze kuvugwa ikibazo cy'amadevize rero nkibaze none eske ma USDT niyo bari imwe mu muti w'icyo kibazo bikunze kwibonekeza muri Afrika icyo kibazo narakibajije cyane bon peut-être ngira sinzi ikibazo ngiye mpita nibaza turakunze kubona abadandaza bo muri Afrika bagenda kurangura mu Bushinwa kandi bakariha mu mayuan mugabo nta mayuan ishati ndiko ndabona serikira muri Afrika tubona amadolari n'amayaho byumvikana neza ko amayuan abaho mugabo dini maniere electronique canke batwara amadolari muri Chine la majorité des pays zitwara amayuan amayuan baba yaronse bagute dini maniere electronique kuko yaba ari dini maniere physique tuba tuyabona mugabo ndazi yuko iriya la majorité y'abantu bakuje 30-35 uwo mwereka yuan kahuganira irya faranga donc atihoje neza kahuganira irya faranga sinzi yo rituruka mugabo dolari ahita ribona mugabo suko ibyo bihugu bidakoresha amayuan birayakoresha mugabo dini maniere electronique
donc izumvikana yuko kuri ico rero ari kuravuga ati mbega ama USDT yoba ari karaba yoba ari kimwe mu biriko biraba ayandi mafaranga mva makungu. Moi je peux dire oui. Parce que uko turiko turagenda kose le monde numérique irikira concurrence le monde physique. Iyo tuvuze rero yuko le monde numérique irikira concurrence monde physique, byumvikana ko muri kote y'amafaranga ajya amafaranga ari electronique ari car concurrence ari physique. Iconye biciye bituma binyibutsa ikintu Trump ariko ariyamamaza twarakivuze kenshi, yavuze yuko ashaka kugira Amerika capital ya cryptocurrencies. So rero byumvikana yuko hari ikintu yabonye muri cryptocurrencies, muri izo nguvu za cryptocurrencies, aravuga ati jewe nta handi inguvu zayo zitegerezwa kuba kigotari muri Amerika. Bico bintuma rero mbona tuti peut-être USDT abantu bashaka kubaza ati USDT yego ni cryptocurrency, ariko jewe ndayibona yuko ni nk'idolari kubera iki. Entreprise ikora printing ama USDT ni entreprise yo muri Amerika yitwa Tether. Okay. Iyo Tether rero ikaba ifise ama reserve muri Banque Nationale Américaine, ama reserve y'inzahabu, ama reserve y'amakash, ama reserve y'amabonds. No kuvuga yubakiye inkingi zayo zubakiye muri reserve fédérale ya banki nkuru yo muri Amerika. So rero abantu bashobora kubona USDT ariko je ndayibona several ni cryptocurrencies, ariko je ndayibona nko kumenga hari kandi kantu kayo kisangije ifise. Ya tugarutse rero mu gihugu cy'u Rwanda, haraje iyo ngingo yo kwemera ama cryptocurrencies. None tuvuge tuti cyambere ni zihe inyungu ziri muri iyo nuko gufata iyo ngingo mu mboni yawe uko ntubibona icyo bishobora gufasha? Jewe cyo mbona cyambere abantu bemvesisa haraje umutekano mu mutima w'abantu bemvesisa muri cryptocurrencies mu Rwanda. Uwo mutekano urahabaye mu mitima yabo. Kuko ikindi kintu naco je no kugira ama leta ikintu ntigishobora kwemerwa kitaraza. Yego. Niyo mpamvu burya n'igihe ikintu kiba kitaremerwa kirazira kugwanya ujya rikaragikora, kuko ni wazotuma ico kintu cemerwa kandi igihugu kizocemera kubera cabonye mu avantage. Donc mvuze rero yuko haje umutekano w'abasanzwe bakora ama investment muri cryptocurrencies mu Rwanda. Ikindi kintu ca kabiri harabonetse donc uyundi muzo w'amadovize agiye kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda bivunye n'iryo tegeko ryigemerwa ryaryo. Ikindi naco hari abantu peut-être bahora bavuga ni jewe no hava nubaka etage bakanyiruka ko bakambaza yo nayakuye. Kubera iki peut-être bahora bamwita yuko akora ibintu bitumvikana, mugabo uyu munsi aravuga ni ndayubaka ku mugaragaro parce que je suis capable yo kwerekana iyo kuko ndiko ndakora ibintu byemewe. Donc iyo ni ivyo byose birafundikiye kuri wa mutekano. Donc mbonamo inyungu nyinshi hagiye kuvuka ubuzi bwishi bw'abarungikiranira amafaranga mu Rwanda. Turaza kukigaruka kama condition batanze mu itegeko ryasohotse. Ivyo byose bigiye kuba umutekano mu mikorere y'abasanzwe babikoresha babivuga, ntibagishize ukuboko ku muntu mu kubivuga ubukameme. Ikindi naco n'indi content ivuze mu Rwanda. Exact. Iyindi nyungu ndayibona mwari wayivuze ariyo nshaka gushimikira ko cyane nico kintu cy'umutekano. Umutekano ku ma investissement. Uko ubonye umuntu ntazokwiyadukiza ngo shira amafaranga muri iki cyangwa shire muri iki. Ni kuvuga d'une certaine manière y'umutekano abantu bazogira akavuga ati ikintu iyi cryptocurrency gute bizotuma abantu bakanura non seulement batangura
kwiyinisha no kurondera ubumenyi kuri ico kintu gishasha cyo cryptocurrencies hama ko bazotera bakironka ko ubumenyi ni uko na byandi by'amaskam bizotera bigabanuka kuko abantu ntuzosubira kubabesha mu bintu biriya kuko bazoba bazi ico bishatse. Dr. ariko ari ikintu cryptocurrencies naho maze kuyumvira ko cyane ari ikintu cyangwa bisaba umutwe hagati y'igihe hava donc hatangura kuzimangana ibintu bya troke hakaza amafaranga ku isi ni gute abantu biyakiriye paraporo ingene abantu bari kubariyakira muri monde ya cryptocurrencies? Rero ico kibazo kirahambaye cyane kirahambaye cyane kuko abantu histoire y'uko hanahana amafaranga ku isi iri très vaste ni ndende cyane ariko kuva na kera abantu barahanahana ibidandazwa bahera kuri troke uzana ibiharage undi akaguha itomati uzana inyama undi akaguha numbaza ibijumbu gushika rero aho haza tangura guhana umunyu warabaye amafaranga umunyu warabaye amafaranga haraza umunyu uravaho haraza ibiheko by'amaperle biraba amafaranga birahinduka turaja mu nzahabu abantu baravuga bati inzahabu ziraremereye nimba bimeze gute banavuga ati okay reka tuzimanyuremo bingorongoro canke ca Yesu kubasoma bikuwemera Bibiliya nukuvuga histoire iragenda abantu baratinda barabona bati none nzahabu bimeze gute ko jewe nkeneye kuja kugura nyimba ari parcelle nzokwama ngenda nikoreye umufuko w'inzahabu abantu baratinda baravuga ati ibintu ntibishoboka reka turabindi moyen yoroshe ejo bundi rero sikera gose mu myaka y'igihumbi majana 600 gutyo 1500 haravukana aravuga ati okay amarete yakiriya gihe aravuga ati burya rero uno munsi si ngombwa yuko urinda uratwara umufuko wuzuye inzahabu ugiye kugura itongo zana izo nzahabu zawe tuzikubikire tuguhe urupapuro tukwandikira ati wowe ufise inzahabu zingana gutya voilà inoti iba iravutse atari inoti application naho tubagiriye publicité mugabo inoti ndavuga inoti papier y'amafaranga ibiravutse rero abantu barayikoresha ku buryo wewe wagenda iyo noti yaba ari nka promesse ufitiwe na leta ikubwira iti wewe ibyawe biri mu mutekano ku buryo rero washobora kugenda ukagura ikintu bavuga ati raba ndafise tora ni mumpe bakaguha tangorane ugasanga rero urupapuro rurazungurutse rero abantu ati ndaravuga ati no reka turabe tubihindure rero baca barahinduye gatonya aravuga ati reka dukreye ama noti menshi duhindure kuko urumva ico gihe impapuro zaba zihari zaba zingana n'igici canke n'inzahabu zihari bavuga bati rero President Nixon ejo bundi 1970 aravuga ati oya ivyo biravuyeho reka duhindure ubonye inzahabu ntizigifashe ekonomi yacu cyangwa amafaranga yacu birabandanya rero Nixon haca haza icitwa petrodollar aho rero Amerika yavuze ati burya rero petrole cyangwa ibitoro bitegerezwa kudandazwa mu mafaranga y'amadolari birabandanya kandi haravuka ibintu by'ama visa card abantu barashaka amafaranga ku ma card ama credit card umuntu agashobora kurotira biraduga kandi ejo bundi haraza ama monnaie électronique muri za 2000 ama monnaie électronique umuntu agahanahana ndavuga monnaie électronique abantu bumva za rumikashe bumva bien sûr mu Burundi wacu n'ibyari bwaza ariko ugiye Burayi byari biriho abantu bagahanahana umuntu akakurungikira ibiharuro kuri ordinateur cyangwa telefone bikagushikira imisi iragiye amezi arahise ejo bundi rero byakabaye kera ngiyo cryptocurrency iravutse ivutse mu mwaka wa 2000
mu mpera za 2008 twinjira muri 2009 nuko rero biravutse bien sûr abantu ntibabitahura kandi wumve neza yuko uko muri ico gihe cyose uko haza haravuka uburyo bushasha bwo guhanahana amafaranga abantu ntibabitahura hari abantu batavyumva bavuga ati ibyo bintu yani gusa mu nyuma bagiye babyadopta nk'uko twama tubivuga tekinoloji yose nta muntu ashobora kurwanya tekinoloji yose kandi yamiza kugira igumeho so rero nuko cryptocurrency yavutse no munsi tukaba tubona rero n'amareta bien sûr ntiyatanguye yemewe kujya mwabivuze ati kugira ikintu cemegwe kibanza kuba gihari urabyumva no munsi rero turatanguye kubona amareta ari karemera cryptocurrencies yemera bitcoin yemera no kuvuga yuko umuntu no kuvuga ni investissement zemewe voilà ningaho novuga tugeze okay tugarutse kuri iri tegeko ryemeje mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ryo gukora igikoresho rya cryptocurrencies reka tuvuge bimwe mu bigize iryo tegeko kuko narabonye bavugamwo nk'igitigiri c'amafaranga umuntu ategerezwa gutanga kugira abe navuga ni nk'ukora ubwo rucuruzwa mvuga nk'umuvunjayi electronique byumvikana nimba hagira havuke umuvunjayi umwe mu myaka ibiri uzosanga abavunjayi 10 byumvikana yuko ico n'ikivunjayi kijya gukonkiransa cya kindi kivunjayi gisanzwe kiri cy'impapuro oui donc Dr. Sinzi woba waragerageje gusesangura rijya tegeko waribonye gute wumvise mwiki ego jewe ingingo no bwisa nkiya nuko ntashwe kugira ijamwo byimbitse gose ariko imwe mu ngingo nabonye nkiya isa nkiya gumanya attention yanje niyo ko kugira wemererwe gucuruza guhana cyangwa banka ko muvunjaye mu majambo make umenga no kubanza kuriha amafaranga umenga nyimba ari miliyoni 30 asije no mutoro mpepa mengo ni miliyoni 30 z'amanyarwanda 30 z'amanyarwanda banza gutanga bagaca baguha icyangombwa kikwemerera kudandaza iyo niyo ngingo jewe isa nk'iyagumye mu mutwe mu bintu bitegerwa n'ibindi byose byo bisanzwe ego voilà nivyo sino ni ikintu cyiza cyane n'ikindi kintu twungutse muri East Africa ikindi kintu bientôt turiteze yuko tuzobona n'ama monetisation y'izi mbuga nyinshi kuko turabona ça spécule quand même turabona yuko very soon naho tuzobona niyo mpamvu abantu baba content creation mugerageze mugumize kuko iyo umubanya hishije upfuma ureka afuma reka kugaburira mu gakamoto karagushikira ukibuka yuko amazuru kamwe magifonction okay kubwize turaramukije abadukurikirana bari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yego n'abatugendera mu gihugu cy'u Burundi turabaramukije n'abari mu makungu za Canada za Australia turabona mu commentaire yanyu mbere ukaburi mu gihugu cy'u Rwanda muri commentaire yabwiye ati ana mu Rwanda yego turabakurikirana cyane Nyabugogo Kicukiro Nyamirambo wala donc abo turabasuhuje mugire byiza nibaza yuko cyari kiganiriro cyabaryoheye ariko akaryoshye ntigahera ntigahora mu itama turakunda cyane bye